abarimvyi turamenyana nk'uje ndazi Satubi feeling aririmbamo ndamenya Fizo feeling aririmbamo ndamenya Double J feeling aririmbamo nuvuga rero nk'ubu ndashaka gukora indirimbo nkashira ko ubundi muririmbyi atari Satubi canke atari Fizo canke ubundi wari we wese bivanye niyo touch ndiko ndakora umuririmbyi nzi neza ashobora kugira iki kuyi feeling isanamu izimvye niyihe niyo mu Burundi kuko yoyo insaba déplacement mugari ndashaka gukoresha imodoka yanje nkaja kuri location tugashooting isanamu yaho ntizimvye kuko ni nkuko uvuze atugiye iyo umuririmbyi akora album hari indirimbo zikwiye amasanamu n'izindi zidakwiye amasanamu ntabwo ari indirimbo yose uririmbye rege bikwiye amasanamu oya byo ntibibaho. Yes, want to mukazi kose tuba twipanze tumeze neza tuko turakora bimeze neza reka tubanze tubaramutse kwanza bakunzi banda TV aho muri hose tubabwiye ko umunsi ibintu bimeze fresh ibintu biza kuba biryoshe sana kuko ni from USA to Buja twashitse hano onya twakira umugangster asanzwe ariko arakora neza kabisa ariko arakora bimeze fresh ariko tumuramutse ni MT number 1 number Wizo bite bro. Poa bro. Welcome home brother. Asante sana. No musi na icyongereza ndacisha ukato. we numva ukizi nta turahuza ntacu. Ego ni buke tu ariko ikintu cyashaka kumenya cyambere cyo guhikaze abakunzi bashaka kumenya ati urugendo rwa MT nambane rwagenze gute muri rusange ko yaje tutabizi twabibonye atubwiye ati muze munyakire ndi mu gihugu canje ni yashitse ku butaka bw'u Burundi. Bo ntigwagoranye iyi turu ntiyagoranye nkuko vyahora binshikira ariko Imana yarabikoze turi hano ibintu ni fresh. Ego iyo abarundi bumvise ko MT number 1 yaje abaryoherwa baba benshi ndetse n'abasanzwe bakora umwuga w'akazi baba benshi cyane gusumba kuko barazi neza ko MT number 1 n'umuntu abafata neza cyane abamaze kugora kuvugisha ngaha baba bagana gute. Mbona muntu arangora vraiment kuko nta n'iminsi myinshi mbonanye n'abantu navuye muri confinement so uyu mwe ba mbere duhuye kuva nashika rero sinzi ko muhava mungora nkuko wari ubivuze. Oya je sinagora ahubwo reka nishime kuko ndi umunyamahirwe ndakuronse mu ba mbere nongera ndanagushimira cyane ku mwanya umpaye ariko reka ngende ku kibazo cya mbere nari mfite umuziki wawe uri kuratera intambwe rimwe kimwe ku kindi kuratera intambwe kimwe ku kindi etape iri nziza gusumba uko yari imezeje ariko dushaka kumenya ati akabanga MT nambane kakoresha mu gihe umuziki ukora atari hano ariko ukabandanya uduka nko kumenga yari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bo nuko mba nakoze ibintu byiza ikindi naco mba nabikoreye abarundi nubwo mpari ntahari bagomba kubibona kuko baramaze kumenya aho babironderera benshi baramaze kumenya YouTube yanje ayiri baramaze kumva indirimbo ndirimba baramaze kumenya kanovera kijwi ryanje so ntari biguma bibaryohera kujya nyene. Ego MT number 1 azi strategy zishe kugira ngo umuziki wiwe ugere aho yifuza ariko dushaka kumenya eske kujya kuntu dukora promotion ngaha ibikorwa vyiwe yasohoye atari ngaha hariya yabari mu mahanga eske barimvira gukora promotion kugira ngo bari nabo babamenye twagura imbibe canke nimba batabikora niye mpamvu ituma hariya batakora promotion y'ibikorwa vyabo nk'abaririmbyi basanzwe babikora neza. Ibyo ni ibibazo vyiza mugabo kandi ntafitiye inyishu kubera jumbajije kuvyanje ukavuga ati ni kubera icyo utakora ibi ndabitahura kuko noronka inyishu ndagu muga nko kuvugira umuririmbyi wundi ati nkacamenya ngo nukubera icyo adakora ibi byongora gose. Ego dufate kuri kote ya MT number 1 ukuyiwe yo babikora cyangwa batabikora niye mpamvu ituma atarashika kuri yo tapo yuko bikora. Muje ndabikora no ibikorwa byanje ndabikora promotion mukabimenya abo mbona bikenewe ko babimenya barabimenya. Oya ndavuga hariya mu mahanga hariya mu bamuri twebwe no biradushikira fresh ko tuba turi muhira ariko hariya nyine mu bamuri ukemeza abazungu te bana twe gende umurundi ndi mu artist ndiko ndakora fresh ibintu bimeze ukuka nawe ukabahereza ibikorwa vyacu bakabimenya hariya. Kawaida kwemeza abanyamahanga si wo bikora bikorwa n'igihugu igihugu abanyamahanga ubundi baza barondera iby'igihugu runaka rero iyo basanze waremeje igihugu cawe n'abanyamahanga uba wabemeje ariko nushaka kwemeza abanyamahanga nabi wanyu byarakunani
numva neza yuko ntiturashika ku ntambwe yuko twemeza abanyamahanga ko nabo wacu ntiturabemeza. No turiko turabemeza ariko nyene tubirimwo abanyamahanga bazoziramwo nega ni nkuku mu Burundi usanga hari abanyamahanga baje muri vacances baje kuraba Burundi twemeje abiwacu rero n'abanyamahanga baje mu Burundi bataha bemeye ariko ugiye muri Amerika ngo ugiye kubemeza mu kubemeza uhera kuri bajya bazi ni wanyu banazi nibiberi wanyu nta muntu uzokwemeza atazi n'ibyo uri kurakora ivyo ari byo atumva n'ibyo uri kuravuga ariko nk'umuzungu avuye muri Amerika ni yashitse mu Burundi aramenya ati amakuru bisigura iki rero aciye yumva ndirimbo irimo ngo amakuru yawe mukobwa ibi nibi cavuga ati kumba amakuru ikakwa jambo ndakaza ugacura mwemeje ariko uwa hariya ntaza amakuru ngo niki ntazi ngo ndagukunda bisigura iki none nko mwemeza we wisunze oya ntacyo ukoresha kabisa ariko tuje neza kuri self made app ni app mbona ko iri ku rwego mpuzamakungu n'ubumvira indirimbo ziriyo ariko ndemeza neza yuko abantu bamaze kuyikurikirana je no ko arabajanja bage abantu basanga bazi za sportif na audio maki n'izindi ariko ncambaza ikibazo ati kwereke MT number 1 yahisemo kuzigumiza hari iki kiringo kingana gutya kose mu gihazi ko population nyinshi y'abarundi ziga mboga ntazizi unuvuga umuntu yigoye yinjira muri YouTube bavuga ati bana hareje natesheje niko bikorwa indirimbo kenshi ama album n'ama EP bisohokera ku ma platform atari YouTube ni ikintu ubundi cyagenewe amasanamu ntabwo ari platform kawaida yagenewe ama audio n'ibindi bintu benshi barashirayo of course nanje mpora ndabishirayo mugabo YouTube ni ikintu wumvise YouTube umenya kugiye kuraba amasanamu rero hari andi ma platform atagenewe amasanamu yagenewe ama audio nico gituma rero usohoye album uyishira kuri ama platform yagenewe ama audio hama YouTube zuratwarayo ijya ndirimbo wakoreye amasanamu je niko ndiko ndabikora ego bakuzi bandative murumva neza yuko bintu kuri MT number 1 bimeze neza ama ibindi vy'amazawadi muza murabaza babaze subiriye ni kwanza turi mukazi MT bakunze b'umuziki n'undi barakomeje kugaruka n'ikibazo kimwe ndetse cyane akomeje kizunguruka mu ma media tour mbasha yakomeje gukora ababaza ati niki kintu mwagumye kuri Sadbi kubyo mukorana indirimbo zibiri mugiye muri makoranye ya mbere cyangwa hari ikintu target mubona ko muri kumurarondera ko mutari bwashikeko oya nta kintu turiko turarondera tutarashikako juste ni kurya indirimbo yose iyo urumuririmbyi ugiye gukora indirimbo wanditse indirimbo ukaba ukeneye umuririmbyi wo kuyishirako uramenya uwushirako nindi bivanye n'uburyo indirimbo ifise bivanye n'ivyo ushaka kuririmba bivanye na vibe ugomba kuyiha bivanye n'ibintu byinshi donc utekereza ko bigaca bituma biguha image kuko abaririmbyi turamenyana nk'uje ndazi Satubi feeling aririmbamo ndamenya Fizo feeling aririmbamo ndamenya Ado Josan feeling aririmbamo nuvuga rero nk'ubu ndashaka gukora indirimbo nkashira ko ubundi muririmbyi atari Satubi canke atari Fizo canke ubundi wari we wese bivanye niyo touch ndiko ndakora umuririmbyi nzi neza ashobora kugira iki kuyifeeling kwitwara neza yes ndibaza neza ikibazo mwambagije bo mwambwiye ati niwa mubona uzokimushikirize akishura ubyiwe mwacumvise neza nuko ibyo bakora nuko babona ko umuntu abiyakuriye kujya muri kiya kibanza ari Sadbi ndibaza neza ko ngaho twatahuranye ariko MT dushe tugaruka tubaze neza umuziki wacu hariya anya kuba diaspora muba muri hariye ko muri ko murawukora muragenda ugasanga gucaye hari ariko hageze ku masanamu MT number 1 agenda yakoze nk'ubu reko babonye ko ugarutse isanamu ryasohose beshi bumvuye ko agarutse gukora indi sanamu canke bimeze gute mbo gukora isanamu ndashaka kuyikora kuko nivyo niko kazi tukora ikindi naco benshi akunda kumbaza ati MT kweje ukunda gukora amasanamu mu Burundi jese ni numva vraiment n'umuntu akimbaza ngo kuko kukora amasanamu mu Burundi je ntabwo nzanje gukora amasanamu mugabo nkora amasanamu yo mu Burundi kubera ndi mu Burundi
kubera hageze ko nkora indirimbo nkaba ndi mu Burundi kandi umuziki ndimba n'uw'ikirundi kandi ishusho yawo nshaka kwerekana niyo mu Burundi, nico gituma nkora ayo masanamu yo mu Burundi. Ego turamaze kubona ko umaze no gukora isanamu hari nyene mu makungu, twarabibonye mu ndirimbo nduhura, uko mwayisohoye yari indirimbo imeze neza kandi mwaje mwayikoreye aka video kameze bien. Tuca tubaza ati amasanamu ya hariya n'amasanamu yino niki kintu kibazimba cyane, risk iyo uhisemo kuvuga ati reka nkore isanamu ino onyuziyo neza yuko mu Burundi akazi kwacu katariko karinjiza gose, ubu hisemo guhombesha cy'amafara wabwa reka mpebe ngene riwaro nariwe cyo uravuga ati aha nabonye ko hariho entereza kuza haraka kandi kaza kuza kwiyongere ko kuyonzo nasohoye cyangwa bimeze gute. Bo isanamu yo bizimvye muri izo nibaza ko ari yo mu Burundi, nizimye ko ruta isanamu yo hanze. Ati bimbaze ndabikusigurira nico dushaka kumenya ati gute ibyo bizimvye ku ruta hari abakoresha amadolari, kuko icambere ugiye gukora isanamu mu Burundi ilfo yuko ugenda mu Burundi. Donc no kuvuga na déplacement nkuko waruvuze ngo hari abakoresha amadolari, na déplacement bibaza ko uyigura mu Marundi. Nibaza ko déplacement ugura mu Marundi ariyo uguriye ino ugiye nko muri Amerika. Muga déplacement gukura hari bigura mu madolari. Rero umbwiye ngo isanamu izimvye niyihe niyo mu Burundi kuko yoyo insaba déplacement. Muga hari ndashaka gukoresha imodoka yanje nkaja kuri location tugashooting. Isanamu yaho ntizimvye kuko ni nkuko uvuze tugiye gukora isanamu mu Bushinwa cyangwa muri Amerika yo kuzimba ari gusumba aho woyikorera ngaha mu yes. Ego ngaruke kuri self made, hari ahantu ntari bwashikireza ngo ndahabaze ku ndirimbo zose ziri muri self made, eske zose zizokorerwa video nko tumaze kubona ko ugumutora kamwe gakora video tuja tukabona kuri YouTube canke zitazokorerwa video zizoguma hari anyene ebana pour dibo kabisa ni udakoresha sportif ntazozimenya. Bo kawaida ku rutonde rwose iyo uri umuririmbyi si ibyo ntibiri kuri jeje nyene. Iyo uri umuririmbyi akora album hari indirimbo zikwiye amasanamu n'izindi zidakwiye amasanamu, ntabwo ari indirimbo yose uririmbye rege bikwiye amasanamu, oya ibyo ntibibaho. Niyo mpamvu tuje tubaza TSK zitazokorerwa amasanamu zizogumara nyine muri sportif nko kwavuze ati hari muri utsibajayo isanamu nuvuga idafite isanamu izogumara muri sportif cyane ishobora kugumayo kugira ihimireze n'abakeneye kuyumva kuja kuri Spotify cyane ku yandi ma platform, so ubuzoyikenera zo yisangayo. Nuko ko turi muri campaign yo kumenyekanisha abarundi baditi ja muri sportif agaze, ariko nivyo niterambere tutabikoze uko ntibopfa baragiye twoba mugaza. So bakunze bandati video no musisi nkeneye kuvuga menshi kuko ndibaza byitwara twarabiganiriye na Mbasha yaratubwiye byije ko nagomba ndabashikirize mutina mbona nawe tumwumve cwigiye ko yahashitse, ariko aje no gukora ikindi gikorwa kimeze neza. Ariko MT igikorwa cyawe watweretse sana mumenga uri ahantu hejuru y'inyanja, inzu menga yubatse hejuru y'inyanja, iriya location yari ya Hebro niyo mu Burundi ge. Iya location niyo kuri Zion Beach. Ariko bo iya location niyo kuri Zion Beach, mbere yuko yuzu igumuka mbo mbere yuko Tanganyika igumuka sinibaza rero yuko ngira wewe bavyara gucanze kubera uko wowe uzi Zion Beach uyu munsi nuko nayikoreye kimeze ngira byarahindutse. Wala Jeff yarashanze kwa nabonye n'ubundi yari image ya dure navuga ati hano ni Burayi yarashanze ama image chef yagenze gute, ariko muri maneze ko ndi mu Burundi je ndashimye vraiment twararose sana meze neza iranga igihugu cyacu neza. Ariko MT je ndagushimire cyane ku mwanya wamaye twaganiriye neza, nishimye guhura nawe for the first time kuri Ndaha TV. Merci kuba mu ntembereye tukaganira ivyo abafana benshi bakeneye kwinyishu, nibaze ko twazitanze, niba bakeneye izindi muzogaruka kandi tubahe muzogaruka n'ibindi bibazo tubahe izindi nyishu nta kibazo kirimo. Ariko abafana baranyoteye kubona MT namba wana akoranye Collabo n'aba diaspora bagenzi biwe. Ndazifise indirimbo n'aba diaspora shasha turango tukuma tugenda izabaye zara izindi rero muri usangi nashaze kuvuga ati kubera ko abantu baranyotewe kubona MT number 1 featuring Ado Josan featuring MT n'abakondi bo bantu mu diaspora tubona baguma baza hejuru y'abakozi igikorwa cyabo gifata umwanya kabisa. Mbo tuzobikora nta kabuza vraiment, bagume babirindiriye sikera cyane tuzobikora.
Nanjye reka mbwire aba slay queen bose buri ngahanya abakuni video muri rusange mu kuvuga ko mutima mbabona aje muraryohe ko hageze gikorwa ebana no mutivuruga ego je ndabashimire ku mwanya mwaduhaye muradukurikira muradutega ugutwi ndibaza ko mwamenye vyinshi kuri mutima mbabona ku muzo wiwe nubwo yaje ataduteguje ariko Imana ishimwe yashyize amahoro confinement yaramucitse ubunya turakorana ko nta kibazo MT je ndagushimiye Imana guhezagire cyane papa merci sana brother